ikintu gikomeye mugabo abantu baragifata minenegwe bagaca birukira cyane mu mashengero bagaca birukira cyane kuvuga Imana ariko bakibagira ko ubuntu ni ijambo ry'ikirundi kandi ikintu dukura mu mico kavukira tugenge ubuntu umuntu afise ubuntu nabo kotse inyama hajya ashonje ntazisimbirako aremera kigumya agapfumamira amate ntakwa ajya zijyanyama nico kimwe na wa mugore yabonye harenganye ibi super zibiri zitatu ntashobora kuyitora kuvuga ati none turafise uburyo wa mugabo aza kubona hatirenganye umukobwa akiri muto mwiza banashaka aramubona mugabo akabana ibyo arimo kuvuga ubuntu nibumwemera gukora byo twige rero twigishanye kugira ubuntu urupfasoni ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mwebwe mukurikirana ikiganiro ingo zacu kumbonesha kure agaseke uno munsi tuyaga ku ntambamyi zimwe zituma abubakanye bahukana ni nayo mpamvu usanga benshi bashobora kuba bogira ikibazo mu rugo mu guca hirya no hino twashoboye kuvugana n'umukenyezi akaba ari umwanditsi w'igitabu kandi akaba anarongoye n'ishirahamwe ry'abanditsi b'ibitabu nawe sundi ni Jean d'Arc ndabahaye ikaze murakoze ukibashikiriza ni barandagiye Aurore reka tubaze akabazo Madame Jean d'Arc ndabahaye ikaze kandi murakoze cyane Madame Jean d'Arc iyo bavuze kwahukana bivuze iki kububakanye kwahukana ni gusambura canke gutandukana burundu imbere y'amategeko ku bantu bari basanzwe bubatse imbere y'amategeko abantu rero bashobora kwahukana canke gusambura burundu imbere y'amategeko ya leta nk'igihe baba barubatse imbere y'amategeko ya leta imwe twita mu gifaransa mariage civil baranashobora kwahukana imbere y'amategeko y'amadini idini baba barashingiwemo igihe baba barashingiwe imbere y'idini ryabo ico twita mu gifaransa mariage religieux ivyo bice byose bibiri birashoboka ko abantu batandukana iyo hagize ibyo bapfa byanse burundu ko babihurizako benshi rero bibaza ko kwahukana biba gusa imbere y'amategeko ya leta ariko burya n'amadini yacu ufise igituma kiboneka kimwe kirenze nukuri barabatandukanya wavuze ko ari abantu bavana burundu mu gihe bubatse imbere y'amategeko mugabo turazi ko hari n'abantu babana batashoboye kuja kuri abo mu madini batashoboye kubana muri ibi dusanzwe tuzi mariage civil canke mariage religieux abo mugabo bakaba mbere banafitanye n'abana bakaba barashoboye no kugira mbega ashato byita kwahukana ngira ngo ko bari twovyita kuja buje kuko kugira ngo habe kwahukana kwitwa divorce nuko muba mwarubakanye by'ukuri erega turetse gusa ko iterambere ryaje rigashiraho ibyo byo kwandikwa kuva na kera umuntu akweze umuntu n'abarundi ntibavyemera cyane gucikira yacikiye usanga nyene bitabereye ni kuvuga ko naho kera abantu batahukana imbere y'amategeko umuntu yarakowe cyangwa yarakoye hanyuma bakamushikiriza umugeni canke bakubakugwa abantu babona harabaho uburyo bw'ukuntu babatandukana ubu rero byiza iyo tuvuze kwahukana divorce nuko muba muri abantu mwaca imbere y'amategeko kuko mu Burundi amategeko abantu batashingiwe imbere y'amategeko ntibabubakanye nico gitime byo kwahukana bitavugwa kuri bo ivyo bakora rero urumva murakoze cyane nari sikidi kibazo kigira kabiri mbega nibiki bituma abubakanye bahukana igituma nyamukuru ni kutumvikana mbega nk'umukenyezi w'imboneza arongoye abandi muba mumaze kubona uburorero bw'impamvu z'abantu bashobora gutandukana ubwa mbere reka ndakubwira ahubwo imvo zituma abantu bashobora kwahukana nico nibaza ko cyo dufasha kurusha bigatuma tunatera imbere dushobora kurongene dutera intambwe tubanza tuvuge imvo zituma abantu bahukana imvo nyamukuru ituma abantu bahukana ni kutumvikana kutumvikana ko hagufise ibintu byinshi cyane bivako
ariko cyane cyane turavye mu kibano ikintu kicambere gituma abantu batumvikana bagashika kwahukana ni kurenga ibigo canke kwikekana kuko niyo bikekanye biratuma urugo rumera nabi. Ikindi kintu ca kabiri gikunda gutuma abantu batumvikana ni gusesagura amatungo y'imiryango. Gusesagura amatungo y'umuryango mu kenshi iyo turiko abantu bariko barandikwa imbere y'abajya abantu bo muri leta ngo imbere y'amategeko arakubwira bavuga yuko nico cyo gusesagura ari ibintu bishobora gutuma abantu bahukana. Hari ibindi bintu rero abantu batamenyere kubona navyo ne mugabo bishobora gutuma abantu bahukana navyo ni ibintu kutumvikana. Hariho nk'ubumuga usanga uwo mubakanya afise utari ubuzu hamuga kanguka nk'akarorero ibaze nk'ubu ugiye kurongorwa ugiye kwabigwa kujya umusore hajya hanyuma mwijoro ugaca usanga aho mujyamye haratose nka kumwe kera mujyamanye na mutoye wawe windukiza ugasanga uri mu kiziba uri mu Itanganyika. None ivyo bintu bisabira ko imisingana gute ni mike cyane utigeze ubimenya biragoye ibintu bene ivyo rero niyo bitwaye mu butungane baravyiga bakavuga bati biragoye gusabirako. None ndakubaze Jean d'Arc nk'ubu bishitse basi ico kintu kagisanga mu rugo kirahari ntushobora guhamagara abantu canke naho ninde muntu basushobora kugira turi wa mbere kugira guhamagara abantu iyo abantu batumvikanye umuti wa mbere kwahukana ni ikintu cyanyuma ni kuvuga ni yangingo yanyuma cyane bafata abantu batumvikanye mu rugo ikintu ca mbere umuntu abahanura nuko bicara bakayaga bakabiyaga haba kuri ibyo bituma vya misi yose byabivyo byo kurenga urugo byo kurasagura amatongo y'igihugu y'umuryango byabivyo hari tuntu duto je nshaka kubona ko ari gato mugabo bikanga kukihanganira utwo twose rero iyo bishitse mu muryango bikaba muraya byiza nuko muyaga kuko burya abarundi bamavuga bati kutavugana niyo nzanyi y'amazima rero abantu bafise ikintu badahuriza ko barayaga bakagica kugira ngo gihave cora babaye yuko bokimira basubire bahuze bakicara bakakiyaga bikanga byanse bakagihagurukira kugihagura no kuvuga ko umuca muva hamwe ari mwicaye no kuvuga nimba mwahora mukiyagira muri salon nimba mwahora mukiyagira mu rugo mugafata nk'akayira mukaja nk'ahantu mukabare mutahora musanzwe muja mukatera inkuru zisanzwe mukakivuga bumvise n'uburyo mukavuga reka tugende gutembera mukaja ruguru ahantu handi hamutamenyereye kugira ngo ibibahungabanya bigabanuke mugatera inkuru hanyuma mukakakuca kibazo bwa murebe yuko byokunda solution iboneka kuko igikomeye burya imbere yuko tuja kuraba abantu ni bajya abantu bafitaniye amasezerano nibo bakwiye kuvugana mugabo rero byanse muraraba abantu mwiyumvamwo kandi mwizeye mukabiba yagira hagiye kugira imana ugasanga barababwiye ibintu barabwe n'ivyabaye ku bandi bigatuma mwumva uko bwamdi mwari ko mwibaza ngo biragumye ngo muragowe ugaca usanga hari n'abandi vyabaye ko mutima ikoroha n'imitima ikama bya mukashobora kuraba ingene mugerageza ntimushike kuri yangingo yanyu ariko rero hako mucana imitwe canke mucana amaboko canke ego nincaragira nkubaze nagira mvuge ko bavuze ngo gusesagura amatungo no kugira no kuca no kurenga ibigo mugabo hari abantu bakubitwa mu rugo hari abantu bakubitwa kandi wagiye dakuraba ugasanga umuntu atanico aba yakoze kumbure yasanze nashashe nabi canke yasanze hari hagacafu gatuya cana atanico kamaze vraiment ugasanga arigenjeje ku mugore aramukubise ariko rero ugize urabe mu rugo sinzi ko mwubatse ego mu rugo kugira ngo umugabo ashike canke umugore atangure erega abantu babisa abagabo gusa ndabizi abagabo gusa kenshi twama twishiramwe ngo umugabo ngo kagukubita hari abagore aribo nzanye y'amazima hari abagore badakubita abagabo mugabo gasanga abagabo baragowe kurusha mbere n'abagore rero kandi ndetse mabwira abantu burya iyo abana bubatse abana bari kubategura kubaka ntubwire umukobwa ngo niko zubakwa mubwiye n'umuhungu wawe niko zubakwa kuko urashaka gusanga ujye mukobwa atekereje afise akageso utazi birasaba ko n'umuhungu akubakirako niko zubakwa rero ntibwirwa umukobwa gusa irabwirwa n'umuhungu kuko n'abagore baragira ingeso nkuko abagabo bagira ingeso ego nibyo rero nako navuga nti asanze yiyandagaje akubwiza ukuri hajye yandagaje muba musanzwe mufise ikintu mutumvikanako canke
yangeso yadutse. nk'ico kintu ni giki ico kintu gishobora gutuma Ico kintu- yiyandagaza Ico kitashoboye kintu kugira gishobora gutuma yiyandagaza biratandukanye. Nuko kenshi dukunda guca tubona umengo ni yangeso yo kurenga ibigo, yabonye uwundi mwiza kurusha, yabonye uwundi ayaga neza kurusha, yabonye uwundi tugaca rero yashika muhira ugasanga nta kikimunezera. Cyangwa ugasanga umukenyezi nawe sindi yarambiwe ntakivyitaho, kera yahora sasa ugasanga ntaco bimubwiye. cyangwa akunda kuvuga cyane umugabo yinjiye akamutuka Ibintu byagucye bigatuma rero umugabo nawe nukuvuga hari ikintu mutumvikana ko mwahinduye imico ntimugisangiye ibintu mu yaga, nibyo byo bituma gutetse indya yahora zijya akashaka ngo ntizirimo umunyu ngo zirimo umunyu mwinshi. Haba hari akantu muba mudagomba kuvuga mugabo kaba gahari ntivyiyadukiza. Umugabo ntashaka gusanga utashashe ngo acagukubita kuko togisasa mbega ico gitanda wewe none mukijyama ko mwese muri babiri. no mu mico y'ikirundi tumenyereye abakenyezi ngo nuwo gusasa umundi kazi no kuvoma. Oyo none nk'ubu umugabo wawe yoba adakora wowe ukabukora ukavyuka musiga mu gitanda wacu uva ku kazi ushika usasa kandi yiriwe muhira. ego Hanyuma none ko yari yavyutse inyuma yawe gasubira kuja kuryama kakijyamamo kidashashe, hanyuma saa sita ufise isaha imwe yo kuruhuka uca ubanza usashe nk'ubanza gufunga ngo usubire ku kazi urafungura mu ugasubira ku kazi hama aguma kijyamamo kimeze kujya kimeze ntabone nazo nabone ivyo gifashe gute aguma kivundagaramo kivundagaye canke avyutse oya arakunkumura avyutse kubera adafisa akazi canke ari muri vacances ndiko mvuga adafisa akazi ho tubireke ari mu karuhuko avyutse niyovyuka akanywa kayi hama gasase hagasa neza hanyuma akaja nimba agomba kuraba television ku buryo nawe utakavuga awe oya mu mico y'ikirundi umenga ivyo ntibibaho umenga vyose biri kuri twebwe nule femme ndakubwire mwana wa mama mu rugo abantu bakundana sivyo uzobibona ku bantu bacubaka ugiye no gutora isahani mu gikoni araguherekeza kandi ari wategezwa guteka mbwa kabona yuko ico gikorwa kimuraba nico kimwe rero nuko mucubaka wagiye ku kazi ndazi neza ko igitanda yo gisasa kandi wosanga mu cumba hatunganye kugira ngo utashe abone kuryohewe mugabo bivana nuko yakuze. Ivyo rero twipfuza ko bibandanya ku buryo ufise umwanya abikora. Ego mama wanje naho byitwa ngo byanditswe kuri wewe mugabo ufise umwanya yobikora kugira ngo mubandanye mwigira imbere. Nico gituma rero burya agumya kubwira ngo ntiwakoze iki hari akantu kaba gatanguye kuko ubundi abonye utakoze iki niki nagutahure canka kubaza igituma ibi nibi butabikoze ariko nashaka agukubita asanze ya impuzu zabana ziri hari ya muri sala dafite ico mupfa dabi nibiki hamuna gacho mugati urumva abana baje ariko ndakora tunoto bigaca bibandanya mugabo mupfa akantu mupfa agasanga ni impuzu imwe iri hajya ku ntebe karaba korera nico gituma bwa bugi ikintu cyose gituma bitera bija hari akwahukana kutumvikana kutumvikana ko umuti wako no turiko turandera umuti yavyo harabamwo kuyaga ku kintu cyose imana avuga nti kutavugana niyo nzanye y'amazima yego. Watubwiye yuko hariho abashobora kuba wagiye ku kazi wari muhira mu karuhuko ashobora gusasa mugabo nk'ingaho nyine hariho umuntu aba yarakuze nyina mukorera ibintu byose mpaka gakura akanamumesera kujya mu mesera n'impuzu y'indani akazi mu mesera kandi ari umuntu ngira ngo ari no muri university none uwo muntu uzovuza ko mwagiriza ngo wari kubikora. Erega mwana wa mama ibyo twabwirizwa kumenyereza abana bacu si kumesa gusa. Umwana umureze neza naho mukoza abahari uramubwira ati panga impuzu zawe none icumba ciwe umukozi zuraza kugipanga impuzu afite imyaka 18 hari uwo adarindira umukozi ari nyina wibwiwe mpaka arinda aja kurongora ari bari kuramurera niyo mpamvu niyaza kurongora umugore nico kibazo no buri kuramurera none ko mbona abana bacu bariko baraja muri Serbie bariko baraja kwiga muri Canada bariko baraja kwiga mu Faransa dushobora kumusasira oya umwana ameze uko aba yarezwe nabi natwe rero abarezwe nabi dusaba yuko bogoroga hakirikana nico gituma mu biganiro tugira misi yose tubivanye nico twafatiye ko umuvyeyi wese turamuhanura uno musi kubera tuko turabako kuvyo kwahukana nipfuza guhanura yuko abavyeyi bomenyereza
kuyaga n'abavyeyi n'abana babo kuva hakiri kare vy'ibikorwa tuzovuga undi munsi mugabo bamenyereza abana ikiyago ni ukuvuga umuvyeyi kuva abana bakiri bato arondera umwanya wo kubayagisha kugira abana nabo baronka ingene bavuga ibibagoye biratuma n'umwana yafise ikibazo atagira ubwo bwo kubwira umuvyeyi we y'abapapa we canke mama we ni naho niyo yashika mu rugo adatinya kubibwira uwo bubakanye mugabo yaramenyere mwese ku mugande kiwe avuga gusa ca kintu kimugeze ngaha azorindira rero mu mari imisi mufite n'udahurija ko aze kubivuga hageze ko pasuka rero abavyeyi ntitwikumenyereza kugaburira abana ni kimwe kubahendera kugira ngo bifate neza bonjour mu gitondo ibyo ni saba mugabo kumenyera kuyaga ikiganiro kumenyereza abana kurera abana ku kiyago education au dialogue sivyo ibyo rero hakiri kare biratuma no mu rugo bizofasha. Ego murakoze cyane mu gihe igihugu cihaye ingingo y'u Burundi igihugu cifashe muri 2040 kandi giteye imbere muri 2060 ku bwanyu mbega hibonekeje ingo nyinshi zahukana byo tuma iryo hangiro ritushikira ingaruka mbi ni ingaruka zijanye zitewe no kwahukana iyo abantu bahukanye baragabura amatungo rero iyo bagabuye amatungo bica bituma amatungo y'umuryango kubera amabagabwa kabiri iterambere ryanyu ritifashe ntisubira kwifata neza kubera yuko nimba wari mwari mutunze inka muguriza kuzigabamo kabiri no kubwa mugambi ucucumbagira umugambi ucumbagira rero w'urugo niko n'umugambi w'igihugu buri kuracumbagira ariko rero ingorane nini ntihagaze kuri kukwahukana ahubwo ingorane nini ihagaze kutumvikana mu rugo ntidushobora gushika kuri iryo terambere dukeneye muri 2040 canke na 60 mu gihe mungu hakiri injyane kuko uzurabe baraye baranigana baraye barakumitana ingumu ushitse ku kazi wiri gucuritsa umutwe wirirwa wibuka ibyo mwarimwo ugaca usanga iterambere ryo mu rugo riradindira kandi niyo ushitse ku kazi ivyo ukora ntavyo ukora by'akamaro bishoboka nico gituma burya ico guhagurukira nimba leta ibona yuko iterambere ry'ico gihe ryohera ku iterambere ryo mu rugo ryohera ku iterambere ryo mu mibano duhagurukire ukutumvikana mu ngo duhagurukire kugwanya amabi atera kutumvikana amabatera kutumvikana ne yandi twavuze abakorenga ibigo gusasagura amatungo y'umuryango bya bindi twita gufata ku nguvu bijya byose bituma abantu bubakanye badasubira rwarukundo bari bafise ruhera nibyo nico kintu yaba leta yaba abandi bantu bose bakwiye guhagurukira duhagurukire kugwanya kutumvikana mu ngo niko kuzotuma tudatera imbere uko nako rero abavyeyi bigisha abana kuyaga hanyuma abubakanye nibagerageza naho twakuze turagira impene tutaronka umwanya wo kuyaga tugerageze kugira ngo dushobore gushika kuyangara igihugu hanyuma tugerageze rero kwirinda bya bintu bituma tutumvikana kugira ngo rero dutembere mu rugo tukaba tumerewe neza bizotuma dukora n'imigambi fadika bitume n'igihugu gitera imbere naho mubona ko ibihugu biteye imbere bitasubiye inyuma kubera ama-divorce hari atabuze bijya bihugu bisanzwe biteye imbere ariko cyo nakubwira cyo ni kimwe nuko iyo abantu basambuye muri bijya bihugu hoho birakomeye cyane gose kuko n'umugore naho uwo mutsinda ari wari mu makosa sivyo ukamutsinda hanyuma mukavana naho abana baba bakuza arabagabo bagutegeka kumuriha kuri burya urugero mwari mugeze nimba rero umugabo we ari nk'umushikiranganje hama umugore we akaba ni nk'umwigisha kubera ko yamaze kumenyera ubuzima bw'umushikiranganje naho abana babakuze ubwirizwa kumuriha kugira ngo mugumize kuri burya buzima yaramenyereye none ntumva ko ari amareri karapfa ubusa hari numva ko ari amareri y'umugabo ariko arakoresha umugambi ariko araho umuntu kandi yari afise amakosa nico gituma rero ntitwo kwipimanya niba mu bihugu biteye imbere bijya bihugu birafise byaramaze gushinga imizi mu iterambere utwo tuntu two kwita vie sociale sitwo tuba bitera inyuma rero kuba hari ingo zisambura mino misi cyane ni kubera ku iterambere kumenya biba hanze bituma rero abantu nico two kwita modernité bituma abantu babona umengo agomba kugira kwigenga hari ibintu byinshi abakenyeze batagisabirako
hari ibintu byinshi n'abahungu batagisabira kandi kaniko zubakwa ntikagifise uburyohe kubera yuko kera warasanga nk'umukenyezi akemera agakubitwa 2-3 kugira ngo umugaburire akakubwira mu gitondo ngo mubajije ngo akemera ukamucira ko mukavuga ati jewe hako nja kuba hariya nja kuryama hasi wawe hari matera ati jewe nofuma nkubitwa muganje ku matera ariko ubu ntushobora kumukubita 3 afise nk'ibyo se yamusigiye avuga ati je ndazi ko mfise kuri konte yanje 2,200,000 nkubitwe 2-3 mutama tuvane ko nje kurondera ubuzima bw'iwanje rero hariho ukuntu abubakanye bubu batahura yuko batabwirizwa kuguma bahomekeranye ngo nuko bubatse bice mu mateko cyangwa nuko bubatse imbere y'amadini yabo. Abantu baratahura yuko kuvana ni kugira ngo umwe wese yoroherwe ntaguma babaye ku mutima n'ibyarimwe bigatuma abantu barabira kuko nahandi ariko biriko biraba bagaca bumva umengo kwihangana ntikukiri kure cyane. Mu gihe igihugu cihaye ingingo ry'u Burundi igihugu cifashe muri 2040 kandi giteye imbere muri 2060 ku bwanyu mbega hibonekeje ingo nyinshi zahukana byo tuma iryo hangiro ritushikira. Aho rero ni ingaruka mbi ni ingaruka zijanye zitewe no kwahukana. Kwahukana iyo abantu bahukanye baragabura amatungo. Rero iyo bagabuye amatungo bica bituma amatungo y'umuryango kubera amabagabwa kabiri iterambere ryanyu ritifashe ntisubira kwifata neza kubera yuko nimba wari mwari mutunze inka muguriza kuzigabamo kabiri no kuvuga mugambi ucucumbagira. Umugambi ucumbagira rero w'urugo niko n'umugambi w'igihugu uri kuracumbagira. Ariko rero ingorane nini ntihagaze kuri kwahukana ahubwo ingorane nini ihagaze kutumvikana mu rugo. Ntidushobora gushika kuri iryo terambere dukeneye muri 2040 canke na 60 mu gihe mungu hakiri injyane kuko uzurabe baraye baranigana baraye barakumitana ingumu ushitse ku kazi wiri gucuritsa umutwe wirirwa wibuka urare ibyo mwarimwo ugaca usanga iterambere ryo mu rugo riradindira. Kandi niyo ushitse ku kazi ivyo ukora ntavyo ukora by'akamaro bishoboka. Nico gituma burya ico guhagurukira nimba leta ibona yuko iterambere ry'ico gihe ryohera ku iterambere ryo mu rugo ryohera ku iterambere ryo mu mibano duhagurukire ukutumvikana mu ngo duhagurukire kugwanya amabi atera kutumvikana. Amabatera kutumvikana ne yandi twavuze haba kurenga ibigo gusasagura amatungo y'umuryango bya bindi twita gufata ku nguvu bijya byose bituma abantu bubakanye badasubira rwa rukundo bari bafise ruhera. Nibyo nico kintu yaba leta yaba abandi bantu bose bakwiye duhagurukire kugwanya kutumvikana mu ngo niko kuzotuma tudatera imbere. Uko nako rero abavyeyi bigisha abana kuyaga. Hanyuma abubakanye nibagerageza naho twakuze turagira impene tutaronka umwanya wo kuyaga tugerageze kugira ngo dushobore gushika kuyangara igihugu. Hanyuma tugerageze rero kwirinda bya bintu bituma tutumvikana kugira ngo rero dutembere mu rugo tukaba tumerewe neza bizotuma dukora n'imigambi fadika bitume n'igihugu gitera imbere dushika kuri amahengiro twipfuza. Kugira igihugu gitera imbere twoshobora kuvyirinda gute ivyo byose wavuze kugenda kucya tuvyirinde gute? Kubanza kwigisha abantu ubuntu. Umuntu afise ubuntu ntakeneye ko banda kumubwira ngo kwahukana nibibi. Ubuntu niki? Ubuntu bw'umuntu bumutuma wenye ntakeneye kumenya yuko ngo Imana itegeka ibi nibi uravuga uti ikintu ndagikoze mugenzanje nkunda kiramubabaza. Umuntu ukunda ntushobora kumuca inyuma. Umuntu ukunda ntushobora kugenda ngo unywe inzoga gushika mu gitondo cyangwa ngo ugende ugura ibitenge 3-6 ashikariha. Ni kuvuga twigisha abantu twubake imitima n'imibiri y'abantu tugire ubuntu. Umuntu rero ni ikintu gikomeye mugabo abantu baragifata minenego bagaca birukira cyane mu mashengero bagaca birukira cyane kuvuga Imana ariko bakibagira ko ubuntu ni ijambo ry'ikirundi kandi n'ikintu dukura mu mico kavukira. Twigenge ubuntu umuntu afise ubuntu nabo kotse inyama hajya ashonje ntazisimbirako
aremera kigumya agapfumamira amate ntako ajya zirya nyama nico kimwe na wa mugore abonye harenganye ibi superi zibiri zitatu ntashobora kuyitora avuga ati none turafise uburyo ubuntu bwiwe ntibumwemerera kuja gutora bijya bitenge kandi atamara afise ariraba ni wa mushinga ni wa mugabo aza kubona haterenganye umukobwa akiri muto mwiza banashaka aramubona mugabo akabana ibyo arimo kuvuga ubuntu ntibumwemerera gukora bye twige rero twigishanye kugira ubuntu urupfasoni nibyo bizotuma imiryango yumvikana hanyuma rero dushobora gutera imbere mu ngo dutera imbere no mu gihugu kuko iterambere ry'igihugu ntishobora kuba ataterambere hari mu ngo bien sûr murakoze cyane kandi nongere ndabashimire murashobora kubwira akajambo mu munota umwe gusa utarenga akajambo mubwira abantu ariho buba bacubaka mvuge nk'aba jeune marié batarashikirwa n'izo ngorane ukuntu bashobora kwitwara kugira ngo birinde ivyo vyose byoshobora kuba gutuma za ngorane zingo kutumva ko bowe babaryoherewe urugo nkuko bari bakiri muri fiançailles byari biri ikintu ca mbere tugihimana ko bataragwa twabasaguma bahagaze guma n'abanyepolitike twobashigikira bagumane urugwa rukundo rwabo bamanye bagira inguvu bagumane urukundo rwabo bamanye hanyuma bigenga ubuntu kuko ibisamaza ni byinshi cyane cyane iyo bamaze gushikana iyo mwamaze kuba hamwe mengo bindi byarangiye ibisamaza abantu ni byinshi bigenge ubuntu hama bashira imbere ikiyago bayage akantu gato yikose gashobotse bakayage bakumvikaneko kandi bagomba bibuka ko iyo tubabwiye bagiye koka bati tuti muraba makanti murubeya ntituba turiko turavuga ubusa ni kugira ngo hagize akantu kaba ntaze banaza komanya amahembe bien sûr ni hagize akantu kaba muyage mugahurize ko naho muza muri ko murasha mube nk'amakara ari bukebuke no kuvuga ntimuburubeya ngo ko yambwiye ngo icuko gisa ucusimba kwa marene urumva ingene ambwiye pare uyu mugore hagira inde oya reka kugurumira ni byashitse byabaye ntimwagiruje ko nk'amakara bukebuke naho muri ko murasha mugabe bukebuke ntimurubera ngo mugurumire hagati yanyu muzoje kondera abantu babumvikanisha ari hahandi ariko tukavuga ati ntimuzoje mwubake rugume mumenya ko urugo ari urwanyu mukawusambura nimwe muzo mwisamburiye ko gutangura bushasha ntaco bizuba marira mwibuka nimwasambura musabana ko hari inkurikizi zikomeye muzo mugize kuri abo bana none mugira ngo ariko bikanka ntimutemane ntimwicane muravane ko mukiri bazima umwe abananye ubuzima bwiwe ndabananye kuko mwabonanye mukuze nivyo ndagushimiye cyane gose kuba washoboye kutwitaba ndagushimiye cyane ko kuba mwashoboye kudusangiza natwe abiri canke atatu nizere ko ubundi musi nitwabakenera muzo twitaba ego murakoze kuba namwe mwanyizeye hanyuma nkavuga nti tugaruke ku buntu bw'abantu urupfasoni urundero rw'ikirundi kugira ngo turabe yuko ivyo byose twavugiye ngaha byakagira akamaro tuzabe usanga turiko turagira isinema y'isinamu sizunguruka dusange twagize isaku yego kugira ngo twige ngo ubuntu dutera imbere n'igihugu gitera imbere ndabashimiye bakunzi bimbonesha kure agaseke mwariko muradukurikirana ikiganiro cacu kikaba kigarukiye ngaha naho butaha